Akunzi ba Horikana TV n'umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka dusenge. Ndani nahaza umuremyi w'ijuru n'isi we yadukunze urukundo rutangaje rwamuteye kuduha umwana wiwe ngo apfere ubiku bwacu natwe tubone kubaho. Mwami Imana warakoze turagushimira. Kristo warakoze kwemera gupfa ku bwacu. Imitima yacu rero iraguhimbaza buri munsi kuko watugiriye neza nyaguhoraho yatawewe nta bugingo twobonye. Natwe nk'abana ukunda ntituzorambirwa kubigushimira umunsi yo kubaho kwacu. Shimagizwa kandi wubahwe muri byose na hose mu izina rya Yesu. Senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe ni jambo rivuga kandi ku mugore rivuga ngo ntugashigikire umugabo wawe mu bitatu mbereye mu bibi. Haleluya. Kuko hariho abagore bashigikira abagabo babo mu makosa. Ni bibi bimvuga kuri hanura ibitagenda neza bivuge kugira ngo n'uyo mugabo umubere itara. Haleluya. Kuko haraho umuntu mushigikira mu makosa kandi ugasanga ayo makosa yishe byinshi. Ariko igihe umuhanuye arashobora guhindukira kandi agakiza byinshi. Imana rero tugirire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa. Turasoma igice cya 5 dusome ku murongo w'indwi dushikane ku 11. Haheze nk'isaha 3 umugore we warinjira atazi vyabaye. Petero aramubaza ati mbarira mbega itongo mwarigurishije ayo nyene? Aramwishura ati egome nayo. Petero aramubaza ati niki kigutumye muhuza inama kugerageza mwe umwami Imana? Ehe ibirenge byabahejeje guhamba umugabo wawe biri ku rugi nawe barakujana. Uwo mwanya agwa bukumbi imbere y'ibirenge byiwe. Ya misore yinjiye isanga yamaze guhwera iramujana imuhamba iruhande y'umugabo wiwe. Ishengero ryose n'abavyumvise bose bategwa n'ubwoba bwinshi. Imana idufashe. Iyi ni famiye y'umugabo yitwa Ananiya n'umugore we yitwa Safira. Rero mu gihe cy'intumwa intumwa zaragenda n'abigishwa bakagenda bagakorera hamwe bakazana barasangira ibyabo bakazana amatongo yabo bakagurisha bagashira uburyo hamwe hama bagasangirira hamwe. Hanyuma rero abaye Safira na Ananiya na Safira baravuga ati reka tugurishe itongo ryacu mugabo turatwara igice ayandi tuyagumane. Umugore we aravyemera. Umugore we aravyemera. Aho kumuhanura akamubwira ati muntu w'Imana reka ibi bintu tubireke ntibidukwegere. Aravyemera bemeranye ikinyoma. Hama ngo Petero aja yabigishwa bari. Ngo Petero aramubaza ati mbega gute itongo ryanyu ayuzanye niyo mwagurishije itongo? Atego kweri nayo nyene. Hewe urumva Imana ntibeshwa ngo buno nyene arakumbagaraho oyerahwera baja kumuhamba. Hama umugore wiwe Safira nawe arinjira. Petero ngo cyaramubaza ati mbega Safi burya mwebwe itongo ryanyu mwarigurishije agahe? Ajya Petero yazanye ajya ntuze yazanye Ananiya yazanye ne ajya nyene atego no kuri najya nyene niyo twarigurishije. Petero ati ibyo uri kuravuga n'ukuri? Atego pe ati n'ukuri kutagabanije. Atumbe ndakubwira makuru. Ati birenge bivuye guhamba umugabo wawe. Ati birinjiye mu kanya ngibyo bigira byinjira. Ati umugabo wawe yapfuye kubera iki? Kubera yarogose kuri mpwemu yera. Ati nawe aba bavuye kumujana nibo bagira bakujana. Wa mugore yikubita hasi arahwera bajya kumuhamba bose barapfa n'umugabo wiwe. Kubera iki? Kubera icyaha cyo kubesha. Icyaha cyo kubesha. Rero umuntu w'Imana ukabona ibintu by'amakosa biriko umugabo wawe ariko arakora, muhanure ureke kwemeranya nawe amakosa. Ureke kwemeranya nawe kuko igihe uri kwemeranya nawe muba musanga icyaha ciwe kikujako.
kandi hari aho bishobora no kubakwegera icyago gikomeye ariko kumbure iyo uhagarara ukavuga uti muntu w'Imana n'ukuri mugabo wanje mwiza ndakwinginze ibintu bireke sivyo reka kurenganya burya iyo umuntu ahanuwe n'umuntu akunda kenshi hari aho agira examen de conscience akiyumvira ati kubera iki ujya yambwiye kujya mbega ndabireke mbega ndabikore hari naho ijwi ryo kugira neza ridomina rigatsinda ijwi ryo kugira nabi mugabo igihe umushigikira urumva ubu muteye intege haleluya ubu muteye intege umuhaye inkomezi zo gukora ivyo bintu bibi ariko igihe umubujije ntihabira n'agatima gakubita kavuga ati sha uyu mugore arinze yankeka ikintu kirashobora kungirira ingaruka mbi ariko muri Safira ashigikira icyaha umugabo ariko arakora urumva bibahindukira urupfu bisigura ngo nawe igihe cyose uri kurashigikira amakosa nukuri ndakurahiye ntibibura ingaruka rero twige kudashigikira amakosa ijambo ry'Imana turisoma nukuri tugerageze kurikira mu ngiro abagore turabahanuzi turabakonsere b'abagabo bacu kuko nibo kenshi usanga bafata ama initiative rero igihe ubona ariko akora ibintu bibi muhanure cyane narabonye umugore nukuri je nagize kubwira amakosa y'umugabo wiwe ndabwira nti ngo wa muntu we tuyicare turayene dutora solution y'ibi bintu nukuri umugore ariyumye kandi ari umukristo ariyumye je nkamuraba by'ukuri arazi iki kintu ariko aragira icarico arazi ikintu biriko birasambura icarico deja n'ubushuti hagati yo miryango ibiri ubwo bushuti buba butakaye kandi n'icizere umuntu aba afitiye uyo mugore icyo gitakara umugabo igihe akoze naho umugabo yomwankira ariko yakoze yahanuye hariho iyindi shusho umubonamwo hari ubundi buntu umubonamwo umugabo igihe ushigikiye amakosa nawe uja muri meme pake y'umugabo wawe rero nukuri twige guhagarara mu bintu bitari ibyo tuhagarare tuvuge ngo oya iki kintu ntugikore sico mugabo ntushigikira amakosa igihe uri gushigikira amakosa nukuri ubu urihemukira wewe ubwawe kandi ugahemukira n'uwo mwubakanye kandi kumbure n'Imana yari gukorera mu ijwi ryawe mpemu yera gaherekeza ijambo uvuze rikagenda rigakora ku mutima wa muntu rikamuhindura rero twige abantu b'Imana kuvugisha ukuri ntiwifatanye n'umunyabinyoma ntiwifatanye n'umunyakibi kuko igihe wifatanije nawe nukuri Imana ibaharura ku icyaha mwese murumva ko Safira afatanye n'umugabo wiwe bimuhindukira urupfu rero natwe ibi bitwigishe tumenye ngo igihe cyose dushigikira amakosa ingaruka y'iki cyaha natwe tubako ariko igihe duhagaze naho nabivuze naho umuntu yo kwankira wewe uba wakoze icyo babwirizwa gukora imbere y'Imana nta rubanza ubufise kuko wewe uba utifatanije n'umunyabyaha mugabo umuntu yifatanye n'umunyabyaha nawe ahinduka umunyabyaha rero twirinde nk'abamama turafise ijambo rikomeye ku bagabo bacu turafise ijambo rikomeye ntitube abantu bashigikira amafuti bakora abagabo hava banshavurira bavuga ati mbega none n'abagabo bonyene bakora amakosa nababwiye turi mu bagore turacari mu bagore n'abagabo tuzobashikira kuko hariho n'abagabo bifatanye n'abagore babo mu makosa ariko umugabo mwiza aramuhanura rero Imana yo mwijuru ibampezagirire Mana atarugira byose uri mwijuru sindambirwa kugushima sindambirwa kugushimira
kuko ijambo ryawe nta na rimwe riza ngo rizire ubusa ridakoze ico ushaka ko rikora. Nyemerera n'ubu iri jambo riza rigera imbaraga yuko umuntu wese ahagarara ari umukonseye cyangwa umukonsere w'uwundi. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu, senze gutyo, amen.